Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ibyuma ntibisezerana ariko kandi ntitwobirindira, turashishikara. Yesu nashimwe. Mumfashe dukurire Imana ubwatsi kumaze gukoreka byose, tuyikomera amashyi cyane. Uyu mwanya mwiza rero twinjiyemo, umwanya udasanzwe, ari wo mwanya wo gushingira ubugeni. Rero ibintu byose, urubanza rwose rugirwa n'ijambo. Cyo gituma tugomba gusoma ijambo ry'Imana tugiye kwishimikiza imbere y'uko tubahezagira. Turasoma mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 2, turahasoma umurongo umwe wa 18. Itanguriro 2 turasoma umurongo waho wa 18. Aravuga ngo Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ni iri jambo tugiye kwishimikiza, aho tubona ko uyu mugambi wo kubaka urugo watangujwe n'Imana ubwayo. Imana imaze kurema umuntu, irema umuntu wa mbere imurema ari umugabo, imuzanira ibikoko byose byari byaremwe n'Imana ngo abyite amazina. Umuntu arabikora, mugabo asanga nta na kimwe gikwiriye kumubera umufasha. Imana rero icishiraho uyu mugambi wo kuronderera umuntu umufasha kandi bakwiranye. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Biraboneka ko kubaka urugo ni umugambi w'Imana wo gutorera inyishu yo kwibana, hamwe no gutorera inyishu umugambi wo kurondoka, kuko nta yindi nzira byari gucamwo bidaciye mu nzira y'umugabo n'umugore. Niho Imana yashyizeho uyu mugambi. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Kubera rya karirenga turagerageza gukoresha umwanya mu bubangutsi no kuvunagura. Niko ndaraba ndabona benshi muri mwebwe aha mwarahaciye, abatarahaciye naho mwarabonye abahaciye, kandi Jean Marie na Yvette twarabigishije umubano nta kibazo. Yesu nashimwe cyane. Imana imaze kurema abo bantu, hariho inshingano z'umwe n'uwundi. Nagomba ndazisubire ko kandi mu ncamake dusome Abanyefeso 5:22 gushika 25. Umubano wo mu rugo rw'Abakristo. Bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'urugo umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero, akaba umukiza waryo, ari we mubiri wiwe. Ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, aba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Aya majambo aratwereka inshingano nyamukuru z'umugabo. Bibiliya itubwira yuko inshingano ya mbere y'umugabo ni kuba umutwe w'umugore. Haleluya. Inshingano igira kabiri ni gukunda umugore. Bibiliya igice cya mbere cya Petero 8 havuga ngo, ikiruta byose murusheho kugiranira urukundo, kuko urukundo rupfuka ibyaha byose. Urugo ruri mu rukundo rupfuka ibyaha byose. Nta matati, nta ngorane, nta kwahukana, nta bindi bibazo bitandukanye. Nk'uko hariya mu gitabo cya Maraki 2:15-16 haratwereka ko mu bintu Imana yanka mu rugo ni ukuryarukana. Imana itubabarire cyane. Imana iranka kuryarukana kw'abubakanye. Rero inshingano y'umugabo ni kuba umutwe w'umugore no gukunda umugore. Aho sindevelopa ucawumva iyo umuntu ari umutwe ni moteri y'ibindi byose. Inshingano z'umugore izo za inshingano z'umugabo. Inshingano z'umugore ni gufasha. Hari abantu bahora babicurika, ugasanga umugore avuze ngo umufasha wanjye. Imana itubabarira rwose. Umugore niwe ari umufasha. Inshingano z'umugore yaremwe kugira ngo afashe umugabo. Ntabwo umugabo ari we mufasha, ababivuga gutyo baba babicuritse. Umugore yaremwe nk'inshingano yiwe
yo gufasha umugabo, kandi inshingano yindi y'umugore ni ukubaha. Haleluya. Umugabo ni gukunda no kuba umutwe, umugore ni gufasha no kubaha. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Rero singomba kubarambira no kubatebya, n'ayo majambo y'Imana w'imisi wese Imana ibahezagire. Kugira ngo bigende neza, nagomba kubaza aba bantu bagiye gushingurwa babona basaba n'umugambi w'icyubahiro byabo. Haleluya. Ngomba kubaza ese Bigirimana Jean Marie yumva ari byo aratwishyura tego mbe ndabyemeye, niyo avuga ko atabyemeye cya tuzinga ibitabo. Nagomba ndakubaze ese Bigirimana Jean Marie, uremera ko nibigira Yvette akubera umugore mukazobana mu mahoro no mu munezero atakuryarukana? Ndabyemeye cyane rwose. Bashanga barabyemeye cyane rwose, abenyuma ntibabyumvise. Mu bisanzwe ibi nibyo byamye biranga abageni. Abageni bavuga buhoro buhoro no gutambuka ni pore pore. Nimutabyumva nta kundi mwihangane, kubera jewe nabihejeje kera ndashobora kuvuga bikabashikira. Akabazo kagira kabiri karavuga ati Jean Marie Bigirimana, uremera ko uzobana na Nibigira Yvette mu magorwa no mu mahirwe? Wegome mugabo wo ntiyavuze kari cyane, ubu ni buke buri cyane ni cyane ngo kariko. Amen. Hari igihe bigorana mu rugo, kuko kenshi iyo umuntu yubatse aba nifuza kuzobona ikibondo akabona agashusho kiwe. Rero bwerera umwaka ntibwerera inzara, hari igihe bishika bikagorana. Sibyo tubipfuriza se nabyo tubasabira, ariko nibyashika uzihangana, umwihanganire Yvette, ushishikare gusenga Imana. Avuze ngo yegome, ni mumukomera amashi menshi cyane. Ibibazo byose ndamubagije abitoye nk'utadubuye, kubera iyo umuntu yadubuye biba byaramugoye mu ntango. Rero yabitoye neza cyane. Reka nibarize Yvette, bema maro yubona mbona aranyuma. Reka namwibarize numve ko nabahava byemera. Nibigira Yvette yitabye neza nyene nk'umugeni kabisa. Uremera ko Bigirimana Jean Marie akubera umugabo mukazobana mu mahoro no mu munezero atakuryarukana? Basha n'abanyene ngabyemeye cyane, ni mumumpera amashintusi. Uremera ko uzobana na Bigirimana Jean Marie mu mahirwe no mu magorwa? Apana gusa ko ubona agashusho kameze uko ishobora guhinduka. Mu magorwa, mu mahirwe, uremera ko muzobana neza? Yego mbe ndabyemera cyane. Iki kibazo yewe wenyine hari igihe uvuga ati rega na jewe shaka kabondo bigasha ntibikunde gucamwo byihuse. Rero umwaka nibwerera inzara na Jean Marie nabimubwiye. Rega nibyashika nawe uzihangana, umwihanganire, hama mushishikare gusenga Imana. Ngo yegome mubakomera amashi cyane. Hariho amasezerano nabo nyene bagomba kwivugira, bikaba bitubwire bo nyene ibyo bisezeraniye byose. Twagerageje kubishira mu ncamake kumvo z'umwanya, hanyuma tubone kubandanya n'ibikurikira. Kaduhere kuri Jean Marie Bigirimana, mugabo ho gerageza uduza akaje bukebuke. Jewe Bigirimana Jean Marie sezeranye imbere y'Imana, imbere y'abavyeyi n'imbere y'ishengero ko nzobana n'umugore wanje Nibigira Yvette mu mahoro no mu munezero, agwaye canke akomeye nzomukunda kandi mbane nawe gushitsa dutandukanijwe n'urupfu canke Yesu agarutse. Jewe Bigirimana Jean Marie ndabyemeye atagahara. Weho Gayipi, Jewe Nibigira Yvette murabyumva? Nuduza akajwi.
jewe nibigira ivete nsezeranye imbere y'Imana, imbere y'ababyeyi n'imbere y'ishengero ko nzobana n'umugabo wanje Bigirimana Jean Marie mu mahoro no mu munezero, agwaye canke akomeye, nzomwubaha kandi mbane nawe gushika dutandukanijwe n'urupfu canke Yesu Kristo agarutse. Jewe nibigira ivete ndavyemeye atagahato. Nibigira ivete arabyemeye atagahato, tumukomere amashyi menshi cyane. Bagomba rero ko ibi bahejeje kwisezeranira babisinyire, barabisinyira mu gitabo cy'ishengero, bongere babisinyire no kuri certifica. Turaza kubaha impamyabushobozi ko babaye, umwe kabaye umugabo ubundi kabaye umugore. Reka rero babanze babisinyire. Yesu nabashimwe. Hanyuma umwanya mwiza yuko naho nyine bagomba kwambikana impeta. Izi ni turazibaho kanyuma. Reka nsabe umwungere wa mbere wa Bujumbura aguruke asenga Imana, bibagurira mu isoko bisanzwe, tuzisengere tuzihumanuze, hanyuma tubone kuzikoresha. Mana data wa twese uri mu ijuru, turahumanuje zino mpeta ngo uzihumanure, numara kuzihumanura uca uzihezagira. Mana z'impeta z'ikimazi ku bugingo bwabo uzobukoze, urakoze kuzihumanuye, nanje mbisenze nizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Izi mpeta ni ikimenyetso cyiza cyerekana yuko urukundo rutagira iherezo. Uwokoza ati twereke aho impeta itangurira n'aho igarukira n'aho iherera, ntabyo woronka.
niko twifuza yuko urukundo rwa Jean Marie na Yvette rwomera ntirugire iherezo, nk'uko babyisezeraniye bazotandukanira n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Yesu nashimwe cyane. Rambike bereke barabe, duza applaudisse. Asharayi mwambitse, nawewe mugirire bisekurungurane murabe Jean Marie. Bakomera amashyi menshi cyane. Okay. Yesu nashimwe cyane. Barahejeje kwambikana impeta, rero tugomba kubasengera. Kubasengera turishimikiza iri jambo riri muri Matayo 19 umurongo wa 6, avuga yuko Imana imatanije yuko atamwana w'umuntu ashobora kugira gute, ashobora kukimatanura. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero Jean Marie na Yvette aha barafatanya. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi babaye umwe, uyu munsi babaye umugabo n'umugore. Yesu nashimwe hejuru cyane. Bace batambuka pore biyengenga nture kure Jean Marie, hanyuma muze mupfukama dusaba abarongozi bahaguruke, amamutama aduze ijwi abasabira umugisha. Kaze cyane. Uzubane n'abamanyamaza, beza gihugu wabo, beza gihugu wabo, uzubane nabo muri byose, baze babone umugisha, bazubane Utumarinde ibitahuye n'urugomo bwawe, utumarinde ibyitwa kuryaruka, urukundo rwabo usobe agahomera mu buzima bwose, azoze kuraba bumirwe, baze kuvoma urukundo rwabo. Turabasaba umugisha uko bazokora mwana, utubarezagire uko bazokora rwose, nimba bazotandata, nimba bazorima, nimba bazokora ibindi. Turabasaba umugisha muri byose mwaba uzubagirire neza. Hanyuma rero turasengera mwaba Imana imbuto zo mu nda zabo. Nuko rero bigezwe n'abahungu n'abakobwa benshi baze babakoze, baze babe abantu baze bakorera igihugu hirya no hino hirya yewe. Urakoze kubahezagira, urakoze kubagiriye neza, kuko bagiye kwinjiramo mwana, inzu bagiye kwinjiramo uciye umugisha, ubahezagire ubagirire neza, ubasha bwabuze bwabo kuri bo uruzitiro rw'Imana ruze rwame rwatwikije gushika mwami Imana abazotandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo Yesu ugarutse. Urakoze kubikoze ibinere icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Nk'uko twabivuze rero mu gusozera kino gikorwa bagomba kubaha certificat de mariage, cyemeza cy'uko bagiriye ubukwe mu ishengero rya CSB. Rero ni certificat yakire, uze mame mwibuka korako, uze mame wibuka yuko izobibutsa ni mwaraba muzobona ko itariki y'uyu munsi. Reka rero tubakomera amashyi menshi cyane.